Maramutse uno munsi nambaye impuzu zisa n'izigisirikare ntabwo ari izigisirikare ntihagire umuntu ajya kuvuga ngo niyise umusoda ntabwo ndi umusoda hari igihe nshyiramo komike iyo ndiko ndakora amavideo yanje uno munsi nakoze video nsesangura ibibazo baratuza generale baratuza yishuye ndavuga nti bon reka gwe ndatwenza abantu nje kwambara impuzu zimeze nk'izigisirikare so ntihagire umuntu avuga ngo semerera kutubesha ntabwo ari umusirikare ntabwo nigeze mu gisirikare ntacyo nzi at all so voilà hanyuma nashaka gusa kwishura ku kindi kibazo cy'umuntu yatanze comment avuga ngo abantu bafite amazu barakwiye kuraba bakarondera bakaba bafite umu electricien azararabira inzu zabo neza ko abategetsi b'u Burundi ibintu byinshi bavyihoza rimwe kubera ataburyo bafise ahandi kubera batabireka babibona neza ko vyoroshe kumenya uko ibindi bihugu bikora ko ayandi ma industrie akora en principe inzu isanzwe y'umuntu abamwo ico bakora iyo hageze ko uyishiramo insinga izo nsinga uzishiramwo ukurikije amategeko bigashiramo n'umu electricien ari qualifié kandi ari enregistré bari enregistré bari certificate d'office certificat y'u electricien hanyuma iyo hageze gusubiriza ikintu gikomeye ico gihe nyine baramuhamagara mugabo ibintu byoroshe birakwiye ko umuntu avyishiramo nko gushiramo itara ijya ampure bon nibisaba umutekinicien mugabo ari nk'ikintu gisaba wiring gisaba gukora kuri zijya nsinga uzikata uziteranya ico gihe bisaba electricien ko ari tuntu duke dusanga abantu banegirija nk'ubu ubwaguke bw'urutsinga ndi kurondera rero y'urutsinga donc ubunini bw'urutsinga ibintu nk'ivyo mugabo inzu publique harabaho ikintu citwa kugira regular maintenance donc kugira entretien régulier n'ayandi ma checks menshi aho baza bararaba ibintu ko bigikora ko vyaza gukora mbere n'ibintu bisanzwe ufise keto ufise imashini yimba ikintu izo zisanzwe wacomeka muri kura bisanzwe vuga bya biremereye hariho ibintu bita test and tag hano aho buri mwaka je ne sais pas baza bagapima na computer ziri mu nsinga zose ucomeka muri kura bagapima bakaraba ko ziriko zirakora ko zidafise amashot canke resistance ikiriya yindi kugira ngo ntibazosange vyarahorodogovye ngo vyice ibintu plus tard so ico bogikora nibaza ko bidasaba ko uba ufise umu electricien wamufise muvugana company ikazagira ayo ma checks bibaye ngombwa canke muri izo intervalle ziri bien déterminé ntabwo ari umu electricien ukota ngo yamare kugukorera urumvikana nabo bitaba contractors aba electricien bafise company buto gashobora kuba ari umuntu umwe canke company kuze y'abantu benshi buri mwaka bakaza canke amezi 6 seroroka bakakugirira hanyuma ari ikintu ad hoc ikintu carimwe gusa kibaye ari machine uguze ugomba kwinstara ukatelefona umwe muri abo yaba uwo usanzwe contractor nk'undi ushatse akaza akakwinstallira ukamuhemba kuri iyo job ariko ibintu byose bigakorwa bikurikije certain standard office standard ibintu nk'ivyo neza ko ivyo bokora mugabo kubera Burundi bakunda ama shortcut n'ibiturire no kujya insinga n'ibiki ntibishoboka sawa mugira umunsi mwiza.